Hey bakunzi ba Black TV reka so ndaramutse kandi ivana mutumbere hose ni gwa rukundo nye tubakunda ni bwa bumwe ni vyanye tubashikiriza vy'amabibahereza umunezero ntangire ko ndamudukurikirana cyangwa ko ndamubwira subscribe na like na comment ajya munsi kugira ngo nyene muzuko mwira bambere mu guronka izi nkuru zitandukanye exclusive interviews canke amakuru atandukanye avanga anahariya anye avuga muri budget flavor haba mu muziki canke muri sport anoka ko ivyabo abagwiza tunga abagiriki bitandukanye vyose maze ko tubashikiriza atagazo na kimwe. Black TV ni big kuri micro ndi kumwe na Frank ekabatuma amajwi yabashikira tankomanzi nimwe kari naco gituma ino musi simye kumuvuga cyane kuko uyu muntu arafasha mu bitandukanye bwa Black TV shobora kuba imeze neza cyane kuko sound cyangwa amasanamu ase neza ugira nafite umwaro ukomeye cyane. Anyway rero cyangwa tuvugana ivyerekeye abagabo babiri bagize industry ya budget flavor. Umwe umubajije avuga ati minjo king wa budget flavor, uyundi umubajije avuga ati minjo king. Sasa bamwe ati none king mu gihugu kimwe dufise aba king bangaye hajya, ati igihugu gifise abami babice nke batatu bimeze gute? Bamwe bebatangaza ati mbega twobifata gute? Abandi bati nta gihugu cy'ubundi gifise umu king, undi nawe ati uje mu king ni Imana, undi nawe ati king nuko ariko umwe wese mu kazakora avuga ati jewe ndita king ko yamvuga ati ko ndakora biseza cyane ngo ushavuga ati nanje big and mu king umujournalist mugaje navyo navuga ivyo kubera yuko that's ko abandi bakoze kuva kera gushika ino saha kandi bande bagikora kandi nanje ndasi kunaje nkora kandi bande bakora nzo nabasiga ngamba sino bande mu king. Ariko tuza kuvuga ndabarinzi babiri ni Sat B Stormbaba Free n'amabuye Abubaka Kahume ya hamwe na Mugani Desire Desire Gikundiro Farias mu tamuka cyangwa umufasha wa Kimana Stein Edit mzizo muzi babana ahigiye kitari gito abana bashaka nk'umugore n'umugabo. Umwe ni Empire Avenue uyundi ni Bantubo abose n'aba CEO. Vyagenze gute vyaje gute avuga tusho kubaza ino nkuru ino exclusive navuga tushaka kubazanira rana ivyari vyo ni nkuko wowe wawicaye nk'ahantu ukimbaza inkora ikintu nakakimvira ikindi nivyo shaka kuhagara kwa nini ni Big Fizzo muzi yagize Burundi tour bagira show mu ntara zitandukanye. Aravuga ati nzogira lancement officiel après ya Burundi tour ya album zibiri harimwo imwe yitwa Desidratus iyindi Legendary. Izo ni album zibiri za Big Fariya zivuga shiri imbere azoshiri ku mugaragaro kuri CCF ya plan ya mbere. Itariki ya mbere ayivuga ntivyakunda, itariki ya kabiri ayivuga na ntivyakunda, ariko akabashimye kubishira ku mugaragaro biciye ku ma platform canke ku ma social media hamwe no kuri YouTube. Ivyo bigize mugihe yavuze ko azogira show mugahe vyashobotse ko abigene tuzi impamvu tutagira show peteje usanga ari ama support yavuze ko ataronka ko yagumye yidoga avuga ati jewe nta support ko ndaronka mu muziki w'u Burundi, nta company mwikesha ko dukwane vyerekeye media tours zanje canke Burundi tours zanje ko ndakora cyo kimwe ni album yanje nta support nimwe mfise nimwe mfise. Ashobora kuba iyo mpamvu yahagaritse kugira amashow namwe, ariko yari yahagaritse bisaba biheba mu nyuma. Sad B Stormbaba Free n'amabuye acategura EP yise Romantic Sound. Muzi yuko yasohoye indirimbo ya mbere yitwa Baby Care yasohoranye na Herbert Skills mu gihugu ca Uganda. Ibaneze gatoyi iyo ndirimbo akaba yayisohoye audio mu masora video, ariko izindi ndimbo ziyo zikaba ziri ku ma platform nkuko muzizi mu musabi akunda gucisha indimbo ziyo ku ma platform streaming imiziki haya za Amazon za Deezer Spotify n'izi zitandukanye akoresha nka Mudundo n'izi zitandukanye nyinshi gushaka indimbo gushaka kuja ukayirondera ukayigura. Nk'ubu no gushaka kumviza indimbo za Sadbi ziri muri iyo EP washaka kugenda ukaraba indirimbo zose niho ziri ukazumviriza ukagira ico uvuze nco ushikirije cyangwa ukaraba n'inzindi zitandukanye yashizeho kera sinizi zonyene gusa izina remix izina originale
zigacugere indirimbo nyinshi zitandukanye Sadbi yagiye azipostinga akaca apostinga après indirimbo yacishije hariya n'ubu na album ko yabigize ino EP ko yabigize EP yagize indirimbo ndwi kuri Sadbi ya mbere nkuko byanditse Sadbi nyene Satellite iki yavuze ati yitwa Romantic Sound iyo EP yiwe indirimbo ya mbere muri track list yazanye ni I Miss You yakozwe na Gigabit hamwe na DJ Corona. Talk to Me Amir Pro Beautiful featuring Meji yakozwe ya Go Beat Baby Girl iyo ni indirimbo ya kane. Waiting ya gatanu. Cousin ya gatandatu. Ce soir yindwi acagira Bonis CDB na Nico bien izo ndirimbo afise nk'indirimbo ziri muri EP yiwe zabazosohora ku munsi w'itaki 28 right. Kuri Big Fizzo nawe nkuko nababwiye bamwe bavuga ati yashaka kumfatira Sadbi abandi ntibikunda kuko bavuze ngo yagize ubwo gusohora indirimbo za double album yasohoye iyo double album yasohoye yavuga yuko azosohora pardon mu nyihangane gatoyi bavuga yuko yaheje kwisora kubera yavuze ama sponsor icyo cyane bavuga ko yatinye ko shaka kwita sota kubera yuko indirimbo yasohora n'indirimbo nyinshi cyane muri double album kuko ya mbere album ya mbere yitwa Desidratus album irimo indirimbo yamaze gusohora kera. Album ya kabiri harimo Legendary afise mu makola atandukanye harimo kuri Desidratus indirimbo zirimwo harimo Sibeza harimo You hariho Fie hariho Iyomba hariho Stain hariho Ni Wewe hariho na indirimbo yakoze na Koli The Magic featuring Magic Soldier Kingorongoro hariho Konzi hariho ni nyinshi cyane yagiye arakora. Hariho Sugua yakoze na Timbanzo Boy yose amuvemo dramatic bwajeyo. Hariho Tigita yabe na DJ Israel Cool n'indirimbo nyinshi yakoze muri Legendary nizo afise muri Desidratus. Legendary naho nyinshi zitandukanye hariho Ubusa voilà hariho You remix featuring B-Face hari indirimbo na Kingorongoro yindi hari indirimbo na B-Face yindi indirimbo ziwe ni nyinshi cyane so zisoza ndaziza ariko ni album moneko wafise indirimbo nyinshi cyane zisumba niza Sadbi wanashaka wakasohora nawe ku munsi wa itariki 20 hafi n'indwi na 6 cyo kimwe n'ibya Sadbi nyene nkuko mu byibona ngaha anye ku ma image two turabereka ni bimwe ubona ko bisa nk'ibisa. Bamwe ati mbega kukibazo biziri umwanya umwe bamwe ati yo bagiye gwa kiki Sadbi kuko urabona ko Sadbi we kari gwana akavuga ati mumfashe gusupporting indimbo zanje kuno kamwe ati ko yacayisoba acazi supporting nico nyene abandi nawe ati ngoya ashitse kudurira kuri Sadbi nyene ndimo ze ziduge kubera Sadbi nyene novuga yuko yakoze ikintu kimeze cyane akora ikintu gikomeye cyane aratinyuka ava agira ubwo babushaka uruhande avuga ati reka nkore ishemwe inguvu nyinshi mu nyuma Fizzo avuga ati nanje kandi amudugire kahanyene turabe ko haje aco ntuhakura kubera yagize ubwo nibi byinshi bavuga mbega we nawe uvuga iki muri commentaire hacu ushaka kuvuga ushaka gushikiriza cyo cyose turinga ku bwanyu tubashikirize amakuru atandukanye two turabwira nkuko mubidusaba. Great ari big micro ni Frank behind the camera behind the sound behind the schedule abo tubeze bimeze cyane kugira ngo sound zashigeze zimeze neza cyane atankomanzi ni right badambwiye subscribe na like na comment guys.